Mwongeye kwirirwa nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu ababana natwe gatanu kuri gatanu bandanya kumviriza amakuru yacu kuri ndomoresha kure yacu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kabashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa ngaha mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ayijya nino mwisi aho twibanda kuri politique diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kuwimana cange se kuri dimashe turi kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kabiri 2025 dore ingingo nkuru tuyogora ko muri kino kiganiro cacu cyo mwanya mu nyuma yuko rero Variso Ndayishimiye yagirije igihugu c'abanyi c'u Rwanda agasigura yuko igihugu c'abanyi c'u Rwanda cyo bakiriko kirategura ibitero biremere cyane ku gihugu c'u Burundi akavuga yuko ayo makuru yayaronse yarashimangiye yuko ndetse azokora ibishoboka byose ndetse u Burundi buzobasha kwivuna umwanzi mu gihe bazoba babigerageje. Leta y'u Burundi biciye ku mushikiranganje mu byajejwe harimo imigenderanire mpuzamakungu hari icyo yishuye kuri Variso Ndayishimiye mu nyuma yo gutangaza ayo majambo. Variso Ndayishimiye yarabitangarije mu kiganiro aherutse kugirana na bamwe mu bahagarariye amareta yabo nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi ndetse n'imiryango imwe n'imwe igiye itandukanye aho yasiguye yuko n'umutekano ukomeje kuzamba mu buseruko bwa Repubulika ya Kongo ndetse aranavuze ko ingwano ziriko zirahabera zishobora no kuzagaragara no mu gihugu c'u Burundi. Icyakora yavuze yuko u Burundi bwo bwiteguye guhangana n'ibyo byose. Amakuru akomeza kugenda aradusumira kandi akaba ashimangira yuko n'ubundi hakomeza hibonekeza gushyamirana hagati y'igihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse na leta y'u Burundi. Hari ibyo rero uwo mutegetsi mujejwe harimo rero imigenderanire mpuzamakungu ambasaderi Olivier Nduhungirehe ku gihugu cibanyi c'u Rwanda hari ibyo yasiguye yishura Variso Ndayishimiye. Umwaka uheze 2024 leta y'u Rwanda yaragirije u Burundi kuba buriko rero burakorana n'imihari imwe n'imwe yagize uruhara mw'ihonyabwoko yarakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ndetse barabashinjije ko bariko barifatikanya mu ngwano ziriko zirabera muri Kongo. Leta y'u Burundi yarasiguye yuko rero ibibera muri Kongo bitareba u Rwanda ndetse u Rwanda rufise imipaka yago rutakabaye rurababazwa nuko igihugu c'u Burundi ndetse na Kongo biza bifise imigenderanire myiza nkuko biboneka. Ni mu gihe mu bigaragara yuko igihugu c'u Burundi ndetse na Kongo bisa n'ibyishyize hamwe kugira ngo bice birahangana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Turagaruka kandi kubikomeje kugenda biravugwa no kumagara akomeje gusinzikara ndetse no kumera nabi y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi Nyeriteka Reverend Kuriyo aho ariko aravurirwa mu bihugu bigiye bitandukanye cyane muri leta zunze ubumwe z'Abarabu nkuko bigaragara aho ari Dubai. Hari amakuru mashasha twakiye aho bivuga ko amagara yiwe akomeje kuzamba cyane. Turagaruka kandi ku miburiburi ikomeje gushigwa habona na Human Rights Watch ndetse n'indi miryango mpuzamakungu iharanira agateka kazina muntu irimo nka Amnesty International ayisigura imibare y'abantu bamaze kugwa mu ngwano iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange nkuko bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda radusumira. Ni urugamba rukomeje gukomera aho binavugwa ko urugamba ruriko rurakomerera muri Kivu y'Amajyepfo ariko kandi umuhari wa M23 ukaba uriko witegura gukomeza gufata ibindi bisagara bimwe na bimwe byo muri Kivu y'Amajyepfo nka za Bukavu ndetse n'ahandi ndetse ku bwabo no kugera i Kinshasa ku mugwa mukuru w'icyo gihugu birashoboka cyane. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese mutwumviriza mu makuru n'ibiganiro byacu, reka twizere ko mumeze neza cyane. Ndabahaye ikaze batwumviriza bari nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, abari i Bujumbura, abari ku mugwa mukuru wa politike i Gitega, abari muri Cibitoki, abari Ngozi, abari no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nkuko amakuru yoma aradushikira ndetse nkuko amakuru akomeza kugenda radusumira. Hari abanywanyi bacu batwumviriza bari mu bice nka za Kayanza, Bururi, Mwaro ndetse n'ahandi agiye atandukanye.
Kaze kuri mwe mwese kandi mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu by'ababanyi nk'abari mu Rwanda n'abandi mutwumviriza bari muri Kongo, abari Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ahandi. Mwese ndabahaye ikaze cyane. Kaze kuri mwe mwese kandi mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu kuba twumviriza muherereye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Ndabahaye ikaze. Niba rugambere shenga byonda kwanditse sabone kugira aronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Kaze kuri mwe mwese rero amakuru tuyatangurire mu Burundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira hongeye kwibonekeza icuka kibi nkuko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda haratugira mu no mwanya arerekana uburyo rero Variso Ndayishimiye yasobanuye byinshi mu kigendanye n'ikiyago yagiranye n'abategetsi bamwe bamwe bahagarariye amareta yabo nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko bigaragara. Perezida Evaristo Ndayishimiye ati ndazi yuko u Rwanda rufise imigambi yo gutera u Burundi. Ibyo yarabishikirije ku muhingamo rero wo kuri uyu wa gatandatu ku cirimba c'umukuru w'igihugu Iciriri, aho yari aramutsa rero yifurizanya umwaka mushasha 2025 n'abaserukira ibihugu byabo nga mu Burundi. Ku bwa Perezida Varisto Ndayishimiye u Burundi ntibuzoguma bureze amaboko rero mu gihe iby'umutekano muke rero mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo byobandanya uko nguko bikomeje kumera. Hamwe rero bitohagarara intambara irashobora gusutama icese kandi abanyagihugu ntibashobora kubyihanganira. Agira ati niyo rero u Rwanda rwabandanya kwihagira ubutaka bw'ibindi bihugu ndazi ko rero bazoshika no mu Burundi ntituzobyemera intambara izosutama hose. Ikiryoshye nuko rero abarundi bamaze kugabishwa nimba rero amakungu oyo bireka bikaba rero twebwe ntituzobyihanganira nkuko bigaragara. Umukuru w'igihugu yarasiguye kandi ingene yagerageje gutorera umuti rero intambara iri muri RDC. Yaragize ati njewe naragerageje kuvugana n'abatwara umuhari wa MTSR narabajije nti nimba rero mutari abanyarwanda kubera iki rero mutemera gushira ibigwanisho hasi mutangure inzira y'amahoro nkuko rero nimba muri abanyekongo mubwirizwa akuba rero mukunda igihugu canyu muzoca murajya muri zone muri zone de continent gutyo abakongomani batangure rero inzira y'amahoro abanyarwanda nabo barasubire iwabo. Banyishiye ko rero ingorane bafise ari uko babasaba rero kuja mu gace kagoye kabamwe rero kubamwo. Ati nararungitse aba ofisiye kwasuzuma kandi narabonye koko ko ari akarere kagoye kubamwo. Naciye ndasaba leta ya RDC guhindura akarere. Leta yaremeye umuhari MTSR ndetse nawe nyene uremera gushira ibigwanisho hasi bagendeyo mbere turashirayo rero ibikenewe byose hageze ko rero botangura kujyayo none raba baciye basubira gusutamika intambara nkuko bigaragara. Perezida Varisto Ndayishimiye arasaba amakungu guhagurukira rimwe rero bagafasha kugira ingo iyo ntambara icirahagarara. Amakuru yihuta komeza kugenda aradusumira yaravuze yuko kandi ngo igihugu c'abanyi c'u Rwanda kiba kiriko kirakorana n'indi mihari imwe n'imwe igiye itandukanye ndetse n'abahungiye ngaha mu Burundi kugira ngo bace baratangura kwerekeza muri icyo gihugu nkuko bigaragara canke nkuko amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira ku ruhande w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda nabo rero hari icyo bishuye Varisto Ndayishimiye turifashisha umushikiranganje w'imigenderanire mpuzamakungu mu byajejwe muri icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yaranyomoje ibinyoma byaratangajwe na Perezida w'u Burundi Varisto Ndayishimiye wavuze ko afise impungenge ko rero igihugu ciwe gishobora gutegwa n'u Rwanda ahishura ahubwo rero ko u Burundi aribwo rero buri mu mugambi na Perezida Felix Tshisekedi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nkuko bigaragara.
uyu mushikiranganje w'imigenderanire yarabitangarije ku kimenyesha makuru kimwe ngaha mu Rwanda ku munsi w'ejo igenekerezo rya mbere Gashyantare 2025 ubwo rero yasubizaga ku byatangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 31/0/2025 ubwo yari yakiriye nyine abadiplomate batandukanye bakorera ngaha mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yarumvikanye cyane mu mvugo yibasira igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda avuga ko rero ari rwo ntandaro y'ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Avuga ko kandi rubangamiye ituze mu karere ndetse agaragaza ko rero afise ubwoba ko iyo ntambara ishobora kugera no mu Burundi. Yaragize ati muzi ibiri kuba rero mwese hano mu karere kuki mucecetse ese umuryango mpuzamakungu ntabwo ubona ingaruka rero bishobora kugira. Ati ndababwira yuko rero nibikomeza gutya intambara iza gukwira nga mu karere kose. Niba u Rwanda rurakomeje gukora ibikorwa byo kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cacu ndabizi ko rero izagera nga mu Burundi kuko rero u Rwanda rwatanguye gutoza abasore b'impunzi rubaha intwaro ubu rero rwaratanguye kubohereza mu ntambara yo muri Kongo umunsi byogeze nga mu Burundi ntabwo tuzoca turabyihanganira. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yaratangaje ibingibi ari nko kwikuraho rero igitutu ca bamwe mu Barundi barimwe rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na societe civile batahwemye kugaragaza neza yuko badashyigikiye icyemezo cya leta yiwe cyo kohereza ingabo muri RDC kujya kwifatikanya ku mirongo y'imbere ku rugamba na FARDC abazarendo ndetse na FDLR yasize irakoze ibara nga mu Rwanda mu mwaka w'1994. Minisitiri Nduhungirehe yaravuze ko ibyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye bitandukanye n'ukuri kuko u Burundi bwohereje ingabo muri RDC kujya gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi mu mugambi wo gukura ko rero ubutegetsi bw'u Rwanda. Yaragize ati u Burundi bwarohereje ingabo muri Kongo gufasha Perezida Tshisekedi muri gahunda ye yo kurwanya M23 ariko kandi na gahunda yo gushaka gutera u Rwanda ndetse no guhirika ubutegetsi i Kigali. Ibyo ngibyo rero muribuka ko rero Perezida Tshisekedi yabivuze inshuro nyinshi mu myaka ibiri iheze aho yavuze muri 2022 ko rero yiteguriye gufasha urubyiruko rw'u Rwanda guhirika ubutegetsi icyo yise regime di politique y'i Kigali cyangwa se aho yanenze politike y'i Kigali. Arakomeza no mu myamamazo yiwe muribuka ikiganiro yakoze mu Kuboza kwa 2023 aho yavuze ko rero agatero gato kose ko kuba kangana ka M23 ngo nikagira igoma azahita arasaba imitwe yombi harimo rero nshinga amateka ndetse na nkenguruza amateka kugira ngo bace baramwemerera kuba yotanguza ibitero biremere cyane ku butaka bw'u Rwanda. Yaranakomeje anibutsa byinshi ndetse no kwigenekerezo g'17 Ugushyingo uyu umwaka uheze aho yarari mu ntara ya Katanga aho yahuye n'abayobozi ba gisirikare ndetse n'abagisivile maze arababwira yuko nibamwemerera guhindura itegeko nshinga manda yiwe nshya azayikoresha mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yaragaragaje ko rero izo mvugo ari gashoza ntambara avuga ko u Rwanda rwagiye rubigaragariza rero amahanga kenshi ariko kandi bakavuga ko rero Tshisekedi aba yivugira gusa adakomeje ko ari imvugo yo kwiyamamaza nyamara ngo byaragaragaye ko rero ativugiraga gusa ariko kandi nkuko bigaragara ntabwo ari amajambo gusa kuko yashyizeho rero nyine iryo huriro rya gisirikare ririmo rero abarundi ririmo FDLR abarundi bo rero barafise impamvu zijyanye n'ubwoko kuko rero bari kumwe na FDLR ni nayo rero yazanye ingengabitekerezo ya genocide ikwirakwiza no muri iryo huriro ryose.
ariko ririmo rero n'abariya bacanshuro mwabonye ririmo kandi na ziriya ngabo za Samia RDC zivuga ko baje rero nk'abagarukana amahoro, ntabwo rero ari byo. Hanyuma hakabamwo rero ibigendanye n'abazarindo nk'uko biboneka. Hanyuma n'ikindi rero cyaragaragaye mu ntambara iheruka ya Goma, intwaro rutura rero zari ku mupaka w'u Rwanda, ndetse hari n'abasirikare b'iryo huriro rya FARDC barafashwe, batanze amakuru rero yuko intambara ku Rwanda yari hafi ko rero atari ugutera M23 ahubwo ko intambara mu Rwanda yari hafi cyane. Yongeyeho ati rero abo barundi bari muri uwo mugambi rero, niba uburundi bwarorohereje abasoda babwo muri gahunda yo gutera u Rwanda, sinumva impamvu perezida w'u Burundi agenda hariya akavuga ngo aratinya ko rero botera igihugu ciwe, ngo ni uguhagarika perezida Kagame n'ibindi. Niwe rero uri muri uwo mugambi wo gutera igihugu c'u Rwanda. Ikindi uyu mushikiranganje yagarutseho rero ni ibyavuzwe na perezida Evariste Ndayishimiye ko abasirikare b'abarundi baragiye muri RDC kurwanya imihari yitwaje ibirwanisho, agaragaza ko rero atari ukuri, kuko rero izo ngabo zagiye gukorana na FDLR kandi nawe rero ari umuhari witwaje ibirwanisho. Minisitiri Ndongeyehe kandi yaranagaragaje ko abasirikari b'u Burundi boherejwe muri RDC banafise ingengabitekerezo ya genocide bigaragarira mu bikorwa byabo bya misi yose. Ati nabitangira urugero kw'igenekerezo rya 23 Kwakira 2023 hari iyi mitwe rero ya Nyatura, abazarendo bafatikanyije na FARDC baratwitse inzo 300 z'abatutsi b'abanyekongo mu mudugudu witwa rero Nturo muri teritwari ya Masisi. Ibyo byabaye izuba rirava, abarundi rero bari bahagaze aho rero ku musozi hejuru babirebera, atacyo bakoze, kandi abo batutsi b'abanyekongo n'ubundi barabahungiyeho banga kubakira, ahubwo na nyuma hari ibisasu byabaguyeho. Rero ibyo biragaragaza neza yuko leta y'u Burundi nayo ikomeje kugenda iragira byinshi itegura ndetse iragira byinshi iteganya. Minisitiri Ndongeyehe kandi yarashimangiye ko rero perezida Evariste Ndayishimiye yabeshye, ati ati rero ntabwo numva ukuntu perezida Evariste Ndayishimiye abirengaho akavuga ko rero ikibazo ari u Rwanda, ikibazo ari perezida Kagame, kandi bigaragara ko rero abarundi badafise nk'uko bigaragara abarundi badafise umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda babinyujije muri ririya huriro rya gisirikare, ahubwo banafise ingengabitekerezo ya genocide. Mu kiganiro perezida Evariste Ndayishimiye yaragiranye n'abadiplomate yarerekanye ko asa naho rero ari we ugira inama ubutegetsi bwa Kisekedi ku buryo rero bukuriye gukora ku muhari wa M23, aho yavuze ko ari we wari watanze igitekerezo cyo kohereza muri Nyiragongo ikabyanga, mu nyuma ngo yohereje abantu be rero barajya kuraba muri za Rumangabo, ubundi asaba ubutegetsi bwa EDC ko harekera M23 kugira ngo habe ibiganiro. Nubwo rero yagaragaje ibyo byose, ubutegetsi bwa RDC bwarakomeje gushimangira ko rero budateze kuganira n'umuhari wa M23, ari nayo mpamvu yongeye kubura ingwano ikarwana urugamba yita ko ari urwo kurengera abanyagihugu ba RDC, by'umwihariko bavuga ikinyarwanda batotezwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nk'uko bigaragara gushika n'umwanya leta y'u Burundi n'igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda birakomeje kurabana nabi nk'uko biboneka, aho abategetsi benshi bakomeza kugenda barasigura ndetse baranerekana neza yuko ibiriko biragaragara ndetse n'ibiriko biradusumira biteye impungenge. Gushika uno mwanya rero leta y'u Burundi iracyafise umugambi wo kurungika abasuda benshi ku butaka bw'u Burundi nk'uko bigaragara, canke nk'uko amakuru yama aratugeraho, ariko kandi ku rundi ruhande biranateye impungenge abatari bakeya nk'uko bigaragara. Gushika no mwanya tunagaruke kubikomeje kugenda biravugwa, amakuru ariko araturuka muri leta zunze ubumwe z'Abarabu i Dubai aremeza neza yuko umutegetsi Reverend Kuri yakomeje kugorwa n'amagara, aho bivuga ko ariko harakoreshwa ubuhinga bwa none mu gukora iyo bwabaga kugira amagara yiwe abashe kuba yo kwifata neza, ariko bakaba bariko biragorana cyane. Amakuru twaronse y'umwe rero mu bari muri ivyo bitaro mu bari hafi yiwe
aremeza neza yuko ibintu bikomeje kuzamba ndetse no gufata indi ntera ndetse gushika uno mwanya amakuru yama aradusumira akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko nubundi uyu mutegetsi bategereje ikimana ishobora kuza gukora ariko biravugwa yuko atakizero afise yuko rero ashobora kuba yokira. Amakuru akomeza kugenda aradusumira canga se amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba asigura ndetse aranerekana neza yuko mu Burundi abanyagihugu bose bariko barasabwa kuba bosengera canke bojya ku kivi bagasengera uyu mutegetsi akomeje kugenda arasinzikarira ngahariya mw'ivuriro nk'uko bigaragara. Abarundi bose barasabwe yuko rero kuri uyu munsi w'Imana bategerezwa gusengera amagara ya Reverend Kuriyo rero atifashe neza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika ubu ngubu rero abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko byose byoba byarakozwe n'abari mu kagwi kadashikigiye uyu mutegetsi ahubwo bari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na leta yiwe ntacyo bari batangaza ku bigendanye n'amagara y'uyu mutegetsi ndetse n'ingwara yoba agwaye. Mbashimire tugaruke mu kanya.